nubwo ico gihe cyose caheze nagendana amasezerano, nari mfise amasezerano yuko nzovyara, mugabo maze kubona imyaka 19 irageze ndi mu rugo, harageze igihe n'ukuri nkabona nti iyo wumva bizocahe vyogenda gute. Tugire amahoro ya Kristo. Ego, je nitwa Ndikumana Charles, ndi umushingantahe wa Madame Joseline Kankindi. Hanyuma twara tuba ngaha mu Kinindo kuva muri 2005 gushika muri 2010, ubu naho tuba mu gihugu c'Ububirigi i Bruxelles. Murakoze. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Nkuko bahejeje kubibabwira, ndi umufasoni w'umushinga ntahagiye, nkaba mama w'uyu muhungu bari kumwe yitwa Ndikumana Sam Betel, donc Samuel me twararigabanije tuvuga ngo Sam Betel. Nkaba mfise vyinshi tugira tuganire nkuko pastor ahejeje kubibabwira, ahejeje kubasomera ico gitabo cyo muri Samuel, inkuru ya Ana na Elkan. Natwe novuga ko mu rugendo rurerure twagize, ingenda rubatangurire, twubatse mu 2005, hanyuma uyu munsi duhagaze ngaha dushima Imana ko kuva mu 2005 gushika mu 2025 Imana yadushoboye yabikoze iraduhindurira amazina. Nyuma y'imyaka myinshi nkuko muvyumva, rwabaye urugendo rurerure. Garutse rero ku rugendo rwacu mu rugo, pastor yabajije ikibazo aravuga ati mbega Imana irashobora kwima umuntu uruvyaro? Birashobora gushika umuntu couple, donc umuryango, umuhungu n'umukobwa bakagira mariage, hanyuma bigashika ntibaronke uruvyaro? Ego birashoboka, ariko hari igihe bishika umuntu akagwana, akagenda urugendo rurerure, Imana bari kumwe kandi itamuretse, ugaca mu bibazo byinshi, ariko Imana atari uko yakuretse. Nivyo rero twebwe twabayemwo muri urwo rugendo rwo kuva 2005. Twararindiriye, twagize mariage itariki 16 z'ukwindwi 2005, turarindira. Mu bisanzwe nkuko mubizi, umenga mariage ibaye hacakurikirako uruvyaro, ariko siko bimerera bose. Twebwe siko vyatugendeye, twararindiriye, haragera n'igihe turafata decision yo kuvuga tuti tuje kwa muganga, turivuza ngaha, turabona ko bidakunze, turavuga tuti reka twunguruze tugende ahari ubuvuzi bushobora kuba buteye imbere cyane. Twaragiye rero, dushitseyo turivuza, ntivyakunda, ntaco batumariye abana b'abantu, biranka. Baragerageje uko bashoboye, mugabo igihe nticari bwagere. Kubera twagiye dufise visa, baduhaye visa ntoya. Tukigenda twari abantu tugiye nyene tuzi ko duca tugaruka bidatevye, mugabo kubera nyene umugambi w'Imana ibikora uko ibishatse, ivyacu ntivyanyarutse, vyaratevye kandi habamwo n'ibindi vyinshi vyagoranye après. Iyo visa irahera, dushitseyo iheze, tugiye guprolonja, oriyo yuko baduprolongera visa, baca baradukonvoka, polisi iradukonvoka. Rero hariya polisi gukonvotse nuko ibishaka
kukugarukana d'urgence. Muri ico gihe turabura ico dufata nico tureka, turavuga none dusubire inyuma tudakoze n'icatuzanye, ntitwari bwanabonane n'abaganga ico gihe. Okay, duca turavuga tuti turafata decision yuko jewe nsigarayo. Ca ndasigarayo, umutware aca aragaruka. Muri iyo myaka 5 muravyumva umutware yari ngaha, ntitwabonana. Murazi yuko iyo umugore n'umugabo batari kumwe n'ubuzima butaba bworoshe. Ivyo navyo twabiciyemwo, kiba ikindi kigeragezo kije congera kuri ico co kubura uruvyaro. Ariko muri vyose twagiye tubona Imana, nagiye mbona Imana itugwanirira, ntivyari vyoroshe. Harageze igihe ararambirwa, nanje iyo ndi ndarambirwa, turabona ko ubuzima turimwo tudashobora kububandanya. Arambwira ati fata inzira uze, nuze ivyo urimwo nubihebe, tuzobaho. Hariho n'abandi imbere yacu tuzi babayeho batagira uruvyaro kandi bariho barabayeho, natwe tuzobaho nkabo. Ico gihe narabuze ico mvuga, ndabura ico nishura. Mugabo ndamubwira nti reka dufate akanya twiyumvire, turabe igihe giheze n'igihe dushigaje peut-être kugira ngo ico umuntu yarindiriye hano ashobore kukironka. Donc ivyo bipapuro narindindiriye hariya. Rero aranambwira ati erega nubwo ugumye hiyo, je naho wobironka ivyo bipapuro sinzoza kubiburaya, ntaho noshobora jewe, ntavyo nshoboye. Ndavuga nti okay, nta kundi. Ico nicotuma dutandukana, jewe ndaje. Ndafata indege ndaza 2015, ndaza nabihevye. Donc ndavuga nti ntegerezwa kubaha umutware, yavuze nuko nyene. Ca ndafata indege ndaza. 2015 nari ngaha kuva mu kwezi kw'icumi. Mugabo nje ndabwira Imana nti ndagiye ndubashe. Mugabo we nk'Imana urafise ico wansezeraniye. Naravuye i Burundi ndaza nje kwivuza. Aravuze ko tubihagarika ngende tubane, kandi nivyo birumvikana. Igihe kibaye kirekire, ararushe, nanje aho ndi ndumva naje ko ndushe. Mugabo wowe nk'Imana ndagiye mfise uru rupapuro mu ntoki, niyo nashika hariya nkamara y'igihiki nkagaruka, baba abantu bakankundira ko ninjira ngaha muri kino gihugu, nico kimenyetso ndagusavye. Niho nzobona aho unshaka aha nuko nyene, unshaka hariya naho bazoca bansubiza inyuma. Rero nabonye Imana ikora ibitangaza, ibintu bidatahuritse mu bwenge bw'umwana w'umuntu. Ndaza ndinjira, ndamara ayo mezi 3 ngaha, hafi arenga kw'isomene. Ndasubira iyo naje mva avec ako gapapuro katari vraiment bitumvikana ingene no kaza ko ngo subira inyuma. Imana ibana nanje, ndagenda ngaho kuri aeroport, ndarengana, barashiramo ikidodo, ndarengana. Muga hariya sinabona ko ninjira. Shitse hariya naho mbona ikiganza c'Imana, naho nyene birakunda, nta nicagoranye na gitoyi. Nari nasize ndamusezeye, ndamubwiye nti ndagiye. Ibintu ni bibiri, barankundira kwinjira, bizoba biheze, uzoheza uze tubane, Imana izobitugomba hariya. Baranyankira, nca ngaruka, Imana izobitugomba ngaha. Rero nca ndagenda ndinjira. Ninjiye ndamutelefona ndamubwira nti bandetse ndinjiye, ibisigaye reka turindire ico Imana idushakako. Ndinjira, hanyuma après imisi nk'amezi makeyi niho baciye bampa séjour hariya. Bayimpaye nca ndagira regroupement, ndamuhamagara ngo aze tubane hariya, biremera. Mugabo muri ico gihe donc nawe hagera ko bampa ivyo bipapuro, nawe no mu mutwe ibintu vyamaze guhinduka. Imana yamaze guhindura ibintu vyinshi mu kazi no mu gihugu, ibintu nyene vyamaze guhinduka. Nawe arabona ko
yoza tukabana hariya. Rero Imana itugirira neza gutyo, amaze kuza haheze igihe haraciye imyaka kameme nk'itanu, Imana iraheze itugirira neza, iduhindurira amazina, idukura ku izina ribi, iduha uyu mwana w'umuhungu mubona ngaha. Rero ibibazo bya pasitori abaza ko birashoboka, habayeho umwanya wo gusenga, wo gusengerwa. Hariho igihe umuntu areka gushika ku mugambi w'Imana kubera hari amasengesho akenewe y'ukwibohoza ya deliverance n'ibiki n'ibindi byinshi. Ivyo twabibayemo, twabiciyemo, nabiciyemo. Rero mbona Imana irakoze ibitangaza. Nashaka rero ntera intege umuntu hano, birashobora gushika ukaba ufise ikintu uri kurasengera, ukaba ubona umenga ntibishoboka, ukaraba hirya no hino ukabona nta nzira. Ivyo nabiciyemwo. Hari igihe twavugana ku telefone n'uyu mutware wanje akambwira ati Jo, nuze kuko jewe simbona le bout du tunnel, simbona iyo turiko turaja. Kandi naramwumva. Mugabo amaze kumbwira uko naja ku mavi nkabaza Imana, none gamana ko wakoreye ibitangaza benshi, nkavuga ababana, nkavuga abasara, nkavuga n'abandi benshi nzi, abagenzi, inshuti nzi Imana ivyo yabakoreye, ngasenga. None rero namwe birashobora gushika mukaba muri ivyo bihe, ivyo bihe mwumva namaze mu imyaka 19. Simike sinzi igihe umaze wewe muri ico kibazo urimo, umaze usengera umutwaro ufise. Imana yacu uzoyiguma imbere, ntuzoyiva imbere, irishura igihe cayo kigeze. Ndashima Imana ko muri ivyo bihe byose nari mfise abavukanyi, mfise umuryango, ma belle famille. Ndashima Imana ko bambaye hafi nabo. Wowe uri ngaha ufise belle famille kumereye nabi canke mutumvikana, ufise ikigeregezo c'uruvyaro canke ikindi cose, ja ku mavu usenge. Sinobabwira igituma naragize ico gikundiro, nta waje kumpagarara hejuru ngo ambwira amajambo mabi. Uyu mutware wanje ndamushimira cane cane, yarameze nk'uko kwa Elukana, ntiyigeze ambuza kuza gusenga. Abo twatanguranye hariya hepfo kwa Ngeze barabizi, yamanzana iminsi yose dufise amasengesho, nimba ari kurarayo ari veye, nimba ari gusenga ku mugoroba, nkamubwira ko ariyo ndi, avuye ku kazi akampitana. Hose ntiyigeze ambera intambamyi y'ukuja gusenga, nta na rimwe. Ico kintu ndakimushimira kandi ndabasavye mu mukomera amashi kubw'ivyo. Ndanamushimira kandi ko nuno munsi novuga ko namufashe, ntivyari prévu vraiment ko tuzanana. Yarafise urundi rubanza rwari programme, mugabo ndamubwiye ko dimanche nari kuza habikanka kubera twari ruguru, nkamubwira ko uno munsi ntashobora gusubira, donc tuzosubira inyuma vuba, ntashobora gusubira inyuma ntaje gushimira Imana imbere y'ubwoko bwayo. Ntiyambereye intambamyi, yigije y'ubwo rubanza yarafise, aravuga ati turajana. Nico naco ndakimushimiye cane. Kukijanye n'ikibazo pastori yabajije rero, mwavyumvise byose ni ku mavi. Ana yarasenze, namwe mukomeze musenge. Byose birashoboka kandi si ukuvuga ngo Imana iba yagiye kure, ibiraha ibikumva ibikubona. Mugabo mukomeze musenge, mukomeze kwizera Imana. Nashaka ndabasomera ijambo riri muri Zaburi ya 89. Imana yacu ni Imana y'imbabazi. Ndasoma kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo, no isoma yose ariko uja kubishobora arayisomera.
nzoririmba imbabazi z'uhoraho gushitsa ibihe bidashira, uko urunganwe rugenda rukurikira urundi, nzobamenyesha n'akanwa kanje kuri umwizigirwa. Kuko navuze nti imbabazi zizokomezwa ibihe byose, no mu ijuru ubwaho uzohashimangira ukwizigirwa kwawe. Nasezeranye isezerano n'uwo natoranije, narahiye Dawidi umusavyi wanje nti nzoshimangira uruvyaro rwawe gushitsa ibihe bidashira, ingoma yawe nzoyikomeza gushitsa ibihe byose. Ijuru rizoshima ibitangaza vyawe uhoraho, rizoshima mu ikoraniro ry'abera kuri uwo kwizigirwa. Uyu munsi turashima Imana ko ari iyo kwizigirwa. Mu muryango wanje turayishima cane. Ninde wo mwijuru yogereranywa n'uhoraho? Ntawe uriho, ntawe uzoza kandi. Ninde wo mu bana b'Imana ahwanye n'uhoraho? Ntawe. Niwe Mana iteye ubwoba bwinshi mu ikoraniro ry'abera, niyo gutinywa kurusha abayikikije bose. Uhoraho Mana nyene ingabo, ninde munyenkomezi ahwanye nawe uhoraho? Kuba umwizigirwa kwawe kuragukikije. Ndasimbira ku murongo wa 33 havuga ngo ariko sinzomukurako rwose imbabazi zanje, sinzoreka kuba umwizigirwa, sinzova mu isezerano ryanje, sinzohindura ijambo ryavuye mu kanwa kanje. Aya majambo arisiguye. Urindire ufise isezerano, uzi neza ko Imana itazohindura ijambo yakuvuzeko. Iyo itarihinduye kuri jewe, nubwo ico gihe cyose caheze nagendana amasezerano, nari mfise amasezerano yuko nzovyara, mugabo maze kubona imyaka 19 irageze ndi mu rugo, harageze igihe n'ukuri nkabona nti iyo wumva bizocahe vyogenda gute, ariko kubera iri nyuma yayo ngo ishitse isezerano ryayo, ngiyi yarabishikije, ngiyi intahe yivugira. Mumfashe gushimira Imana. Ntarandiriye, sinzi ko nishuye ku bibazo byose. Pastori nomusubiza mikro. Murakoze. Yesu abampezagirire cyane. Imana mwese. Haleluya. Haleluya. Ariko imbere yuko ugenda muri urwo rugendo rwose rw'imyaka 19, nibihe bintu Imana yakwigishije? Kuko bamwe baraca mu bibazo nk'ivyo ugasanga barashishwe, niyasenga akaba umukizwa yanyinyiriwe, yanukiwe, avuga make. Nibihe wigishijwe n'Imana muri urwo rugendo vyofasha uwundi ngo ntafate ingingo zo kunukirwa no kwanka abantu no kwanka urushengero? Muri urwo rugendo rwose natunzwe no kwihangana no guhanga amaso Imana, kwigirira icizere ko iri nyuma y'ijambo ryayo ngo irishitse, kandi ko umunezero yarawuduhaye. Nubwo shetani agerageza kuwutunyaga, umunezero n'uwacu, twarawuhawe. Rero naho wowe wumva uri kurageragezwa, uhagarare ku ijambo, ugumu uvuga ijambo, wumvise uko kwihebura kuje, uvuga uti shetani waratsinzwe, umunezero n'uwacu, amahoro n'ayacu twarayahawe. Nico je nico nagenda naneshesha igihe n'abandi ko ndarira ndi mu biki, mugabo nkumva ko natewe, ngahamagara ijuru, kandi vraiment umunezero waragaruka. Kandi haleluya. Uyu mwana sinzi yuko yitwa Nzobatinya canke mwamwitiranije na Samu umwana wo kwa Erukana. Turagomba kumenya izina ryiwe mwamuhaye mumaze kubona ko uhoraho abishuye. Kenshi turakunda kwitirira izina igihe, ugasanga igihe canke umwanya umuntu yamaze agwa niyo ntambara, akavuga ati uyu mwana nzomwita, ugasanga ni izina significative rihwanye n'igihe, canke twitiranije n'umuntu wo muri Bibiliya kuko yatubereye model, yatubereye akarorero.
uyu mwana twamwise Samuel nk'uko nyene kwa Ana kubera namuronkeye ku mavi nta handi n'ukuri nta handi twamukuye. Uyu pastori arabizi twagendanye urugendo rurerure yabonekeye ku mavi nico gituma twamwise Samuel. Duca tumwita Betere kubera byose bibonekera mu nzu y'Imana. Ariko Imana ni nziza, nagomba ngo duce dufatikanya gushima Imana. Umunsi umwe twareko turasenga na Jose, hanyuma namubwira akantu, ntiburya kuri aeroport hariho image izoba nziza muhateruriye umwana. Ndabona yuko avyakiriye biva kure karacamwo naho twizera murabizi, mugabo Imana murabona combien de fois umwizigirwa. Reka tuyongere amashi menshi cyane gose. Haleluya, 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 haleluya.